majambo Imana yampaye yanjanye muri mpwemu nayo ntarana y'abasomera yanjanye aza yashikanyeyo yambanze n'abasomera namwe mwumva igituma yanjanye muri mpwemu. Haleluya. Nagira ndakubwira ikintu nasengeye kandi nifuza nuko udasubira inyuma mu ntege nke wazananye, nuko udasubira inyuma abantu ngo baze bakubona uko bahora bakubona. Mama kubadilika kwa jina la Yesu. Ikana basomera amajambo Imana yampaye mu byahishuriwe Yohana. Muca mwumva impamvu biriko biradudubiza mu mutima wacu. Byahishuriwe Yohana 12 umurongo wa 11. Byahishuriwe Yohana 12 umurongo wa 11 havuga ngo dufashanye gusoma kugira ngo menye ko mwahabonye. Nabo bagize gute? Hari abatarahabona. Nabo bagize gute? Iki vuga cyane iki yande niki ntibagira gute? Ntibagira gute kandi byanjanye muri mpwemu nawe nibikujyane muri mpwemu ngo bamuneshesheje iki? Sitwe twayavuye hari uwayavuye natwe tuca tuyaneshesha. Amen. Icya kabiri ngo bamuneshesheje iki? Ijambo ryawe ryiki ryo kugira gute? Gushinga intahe kw'abagororotsi kuzobatera kunesha. Umuntu amaze kozwa n'amaraso ni evenema idasanzwe, ni ikintu kidasanzwe kiba gishitse mu buzima bw'umwana w'umuntu ku buryo ritoba ibanga rimuheberamwo ngo rihore gusa. Ikwiye kumenyekana. Gushinga intahe kwawe kuzobatera kunesha. Natangariye Imana uyu munsi Imana yagomvye kutunezereza ko ariko jo vyabaye ibindi. Twicaye ngaha pasiteri acadoma uko umuntu asenga. Nahaguruke Cecile nahaguruke mu bakenyezi. Naciye nibuka kubera amajambo Imana yampaye ngo bamuneshesheje amaraso n'ijambo ryo gushinga intahe kwawe. Ngira ndabwenge Imana yanejeje umutima wawe. Naciye numva Cecile ariko arasenga ndamwumviriza numva asenga neza. Hari cyaciye kibaruka amateka ya Cecile naciye ndayibuka. Nagiye umunsi umwe ahakora aca we warabizi. Igitondo kimwe nzindukayo ndahashitse abantu bakorera sinzi ngene bari baramenye baca barambwira ngo turabonye umukozi w'Imana ngo tubwire ijambo ry'Imana. Cyantangura kuri babwira ntabazi. Cecile cyarafatwa. Amen. Imana itangejeje umutima wanjye. Mu Barundi kenshi bidakunda kubivuga barahora mugabo byase ko ndabihora ku mutima wanjye wanezerewe. Namwumvirije ariko arasenga ndamwumva ngene yaramirije n'ingene yaramye cyane yuko icyo gitondo Imana yanejereje. Tuzohurira mu ijuru Cecile cyane tuzohurirayo. Ivyo rero babaye urutonde rw'Imana sena bitondetse. Sinashira ivyaryoheye ni vyinshi ivyahishuriwe kabiri
tumaze iminsi tuvuga byo kwihana, tumaze iminsi tuvuga ibyo guhinduka kuva mu idini ukajya mu gakiza. Uno munsi duhawe ibindi bishasha kuko twibaza ngo twaravyumvise, twaragwanye intambara, none ubu tugira turabe ibiturindiriye hirya y'intambara, hirya yo kunesha intambara. Kabiri kuri indwi havuga ngo uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira iki, unesha nzomuha kurya kuvyamye ku giti ciki kiri hehe. Kuri 11 uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira iki, unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Amen. Kabiri kuri 17 uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero, unesha nzomuha kuki yagize gute, kandi nzomuha ibuye risa gute, kuri iryo buye handitswe ku izina rimeze gute, nta muntu agize gute atari ine gute. Amen. Kabiri kuri 26 unesha akitondera ibikorwa vyanje agashitsa kw'iherezo, nzomuha ububasha bwo kugira gute, azoyaragiza iki, nk'uko bamenagura inzavya zibumba, nk'uko nawe na data, kandi nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira iki. Gatatu kuri 6 gatatu kuri 5 unesha azokwambikwa atyo impuzu zisa gute, kandi sinzosibanganya izina ryiwe hehe namba, kandi nzokwatura izina ryiwe hehe, imbere ya data n'imbere y'abaki. Hariya kuri 3:12 unesha nzomuha inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazosohoka ukundi, nanjye nzomwandika ku izina ry'Imana yanjye n'iry'umugwa w'Imana yanjye, niwo Yerusalemu umushaburuka uvuye mu ijuru ku Mana yanjye, kandi nzomwandika ku izina ryanjye risha muvuge muti amen. Et enfin 3:21 unesha nzomuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'iki, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana nanjye ku ntebe. Muvuge muti amen. Ibyo rero byanjanye muri mwe, ibintu bindiriye abagize gute, abanesheje. Umunsi Imana yarangiriye neza, irampa kuririmba indirimbo, hari mu buryo bw'inzozi cyangwa bw'iyerekwa. Ndayiririmba kandi ndanezerewe. Hanyuma ndayihejeje ncanumva mbwiwe ngo iyo ni indirimbo y'abanesheje. Hari indirimbo y'abanesheje iturindiriye. None umuntu wese yaje ngaha ntidusubira mu bibazo birebire by'intege nk'umuntu ashobora kuba yicayemo. Ibyo tugomba turengane ibyakamenyere umuntu yiyamiramo. Tugomba turengane ibyo ukora mu idini utari kuribaza ibiturindiriye. Muri iyo ndirimbo nagiye numva ngo we muntu utazoba mu birori biriko birategurwaho hejuru, uragowe urahomvye. Mw'ijuru rero integuro zigeze kure z'abanesheje. Ubu rero nagomba dutangure, ntituza kuvugana birebire, oya tuvugana ku ijambo ryo kunesha, tuvugana ku ijambo ry'ibiturindiriye abanesheje.
umuntu yajyana muri kino gitondo uburyo bwose waje n'urwego n'urushiko rw'Imana kugira ngo nawe ube mu gitigiri c'abanesheje kubera numva aya majambo azayajyanye muri mpemu kandi kubera ko mw'ijuru ariko barategura umunsi mukuru ukomeye nk'uko mwabiririmbye mu ndirimbo ngomba dutangure kwimenyereza kuririmba indirimbo zo mw'ijuru ega nibyo biturindiriye dutangure tuvyimenyereze amen murabishaka hariho ururirimbo nkunda mw'ijuru bararuririmba tutarimwo ngo bazosubira kururimba turimo rwa ruririmbo abaserafi baririmba ibinyabugingo bikaririmba biriko biraramya biduza Yesu bavuga ngo birakubereye abitetswe muri ubwo bukwe bw'umwagazi w'intama dutangure kwikazanura amen mwabasore nabonye ko muzi kuvuza gitari neza ngoma muyisheko hari umuhungu ntabonye mbega uruza durumu uno munsi yasize hakaba harimo igishirira kizi kuvuza durumu kizi tugomba turirimbe birakubereye anja mpeza kubera iki n'umunsi wo kuba muri mpemu abagitari bari ko ntabona muhagaze haguruka ya korale twagendana ngo muhagarara hamufashe babahe mikrofone ya korale twagendana iyo ndirimbo murazi ko tuyamana hawe turirimbe abagwayi ibisigo bace bakira turirimbe ab'ibyaha byose gupfa bice bipfa bace batangura kunesha wewe neshejwe uje utangura kwinanatira hanyene duce dutangura kwigira muri mpemu ibihe byo gusinzira no kuyayata bihera hari abavuga ngo wewe biko byagoye kera wikangure tugomba turirimbe babahe mikrofone twahora tutaririmbana cyane ariko tugomba turirimbane muhagare neza tugomba turirimba ubutumwa kandi murabona ko bariko barabafata hano mu makungu bicaye tugomba rero isi tuyikangure ingenzi zijya mw'ijuru zitangure kwimenyereza kuririmba indirimbo y'abanesheje yo kuramya Kristo ishengero muhaguruke mwese tujye muri mpemu birakubereye Yesu uberewe n'amashimwe Yesu uberewe n'amashimwe ntugirize kambe mwashiri hasi birakubereye Yesu uberewe n'amashimwe birakubereye Yesu uberewe n'amashimwe abagabo bose bakoraniye aha abakenyezi bose bakoraniye aha abasore n'inkumi turirimbye tuti
w'intama. Iyi niyo ndirimbo tugutazirishije, turavuze tuti birakubereye, birakubereye, birakubereye Yesu, uberewe n'amashimwe. Oh, birakubereye cyane, birakubereye Yesu, uberewe n'amashimwe. Umunyakabiga baragutaziriye, abo kuntahangwa turaguhimbaje, abarundi bose bose baraguhimbaje, abo mu mahanga ya buraya nimumuhimbaze, bo muri Amerika namwe nimumuhimbaze, abo muri Afurika ngo tumuhimbaze, abo muri Aziya, abo mw'isi mwese na Australia nitumuhimbaze. Birakubereye Yesu, uberewe n'amashimwe. Oh, cyane birakubereye, oh, birakubereye Yesu, uberewe n'amashimwe. Ibihumeka byose nibiguhimbaze, abana b'abantu nibaguhimbaze, imisozi yose, ibiyaga nabyo, hamwe n'amashamba, hamwe n'ibiyaya, ibyo waremye byose biraguhaye amashimwe. Oh, birakubereye cyane, birakubereye Yesu, uberewe n'amashimwe. Mana, 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 mana. Abantu bose turaguhaye amashimwe, abantu bose turaguhaye amashimwe, abantu bose turaguhaye amashimwe, amashimwe. Amen. Kuvyabaye igorogota turatanze amashimwe, guhera aho vyahereye Getsemane turatanze amashimwe, kuvyabereye i Yerusalemu hamwe mpwemu yera amanuka turatanze amashimwe, kuvyashishikaye gukoreka intumwa zigatwara ubutumwa bwiza bugakwira isi yose, natwebwe abarundi tugashikirwa, unyakabiga bagashikirwa, ururunga rwe rugashikirwa, turatanze amashimwe. Akira amashimwe, akira amashimwe, akira amashimwe, akira amashimwe, akira amashimwe. Ingene waduhaye kunesha, n'ubu tuzoshishikara tunesha, tukazoshika mw'ijuru twanesheje. Akira amashimwe. N'abagomba banesha banesherezwe ubu nyene, wakira amashimwe. Tugushimire gutyo mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, mwese muvuge muti amen, muti amen. Shemwa bene data, amajambo Imana yampaye naya nyene, ngo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Murabona mw'isi, mu minsi mikuru, mu bikorwa bitandukanye by'abakozi b'Imana, by'abantu b'Imana, ushobora gusanga abantu bambaye ama uniforme kandi bikaryoha umuntu ariko arabiraba, ariko hariho uniforme, amen, y'amaraso. Aho tuzohura tuvuye mu buseruko bw'isi, mu burengerazuba bw'isi, mu buraruko, mu manuko, abantu bose batonze umurongo, bashwabana
yadutse inzambi dukanguye twese tugaca duhura kubera twambaye umwambaro w'iki w'amaraso ya Yesu. Si kubw'ubuhinga bwawe ukoresha, si kubwa siyanse wokoresha, si kubw'imyaka myinshi wabigufashamo, ni ukwemera gusa ugaca bugufi ukaneshesha shetani, ukaneshesha isi, ukaneshesha umubiri ikintu cyitwa amaraso yande ya Yesu. Nico dushobora kuneshesha bikazodushikana kuri aya majambo twumvise ngaha ibiturindiriye abazoba banesheje. Iyo rero umuntu ahejeje kozwa n'ayo maraso akagirirwa ibakwe ryo gushishikara kuba ngaha mw'isi, aca yongera ko ikigize kabiri kimutuma arama mu by'Imana, karama mu rugendo akaramiriza, akitegurirwa kuzoshikayo amahoro. N'iri jambo twumvise ngo gushinga intahe. Iyo umuntu ashinze intahe haba habaye intsinzi ikomeye y'ibintu bibiri. Iya mbere, ushinze intahe ugashingira intahe Kristo, ukavuga ibyakubaye ko kubwa Kristo no kubwayo maraso, ubwo nyene ubugingo bwawe ubu bwegeje imbere, ubusugumiye imbere mu rugendo. Amen. Wabi ugize intambuko yo kuca imbere. Icya kabiri, aho hose ushingiye intaho abubwiye iby'ubwo bwawe ubukijije ubugingo bwawe. Sinzibagira umunsi umwe twagize igikorane ngaha haruguru ngaha kuri Mutanga Sud, ngaha kuri lycée municipal. Hanyuma muri icyo gikorane cy'abanyeshuri tugejeje kuvuga ubutumwa tutaturara tuti ninde muri iri shengero yofata ingingo kumugaragaro akaza kozwa n'amaraso agahaguruka adatinya akaza agavuga amatwi amusengera. Uwo munsi hariho muri abo bantu bajya kuraba gucungera, kuraba gusuma urusaku, kuraba ibihita, harimo umuntu yararongoye abanyeshuri bita duhejeje w'abanyeshuri. Ubwo nyene acaba nimero ya mbere, acaraza arafukama turamusenge, tucaduhebukiranira ngaho ntitwasubiye kubonana. Urabona abanyeshuri haraza akiga agaca aduga akajya hariya. Ariko nagiye numva muri ayo mezi abiri aheze sinzi ingene yabarira ikije araronka nimero zanjye na telefone ngo hewe ngo ni umuntu wa kera utibuka heze imyaka itari mike, nturinde ngo ni wa munyeshuri yafatwa mpiri n'ubutumwa akemera kwikoga mu maraso ya Yesu mu gikorane mwagirishije ngaho kuri Mutanga Sud. Ngo uranyibutse ntiwitwane ngo ni uwo bahora bita duwaye, ntinone urihe ngo ni mu gihugu hagati, ntinone iby'iwabo byashishikaye gute ngo narakobeje muri ya nzira niteze inzamba. Amen. Amaraso kubwayo maraso goro iganda duciye. Ni kure birarengeye siyansi, birarengeye tekinoloji, birarengeye
pandisha mikono tumushukuru. Byaranyeguruwe gushinga intahe rero guca gukiza, guca kukongera intambwe yo kuja imbere, kukongera kugakiza ubugingo bwawe. Mufise rero inzamba imaze kuvuga, intambara zo mw'isi zikarenganwa, abagwanya intambara nziza tugashikayo. Imana yaragerageje wishura mu ncamake amaevenema azoba yo hejuru ngene azoba ameze, ibiturindiriye ngene bizoba bimeze, ica birandikwa kugira ngo bidutere stimulus apeti yo kubikungu. Icambere mwumvise hajya mu byacishije Yohana ngo icambere nguri n'ugutwi niyumva ico mpwema abwira amashenge, unesha nzomuha kurya kuvyamye ku giti c'ubugingo kiri hehe muri paradizo y'Imana. Ico giti murakizi, ni igiti canditswe hariya mw'itanguriro 3:2 waronka umwanya urasoma. Ni ca giti cari muri rya tongo rya Edeni, ni ca giti Imana imaze kubona Adamu na Eva bacumuye ngo ikibakura muri iryo tongo, ikibakura mu munezero bari barashizwemo rw'icaha n'ikibi, kica kirabimura. Ati ijambo ry'Imana rica ritubwira ngo Uhoraho caravuga ati uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe kubyo kumenya iciza n'ikibi. None rero yohava atuma ukuboko akamura no ku vya ca giti c'ubugingo, akamura no ku giti c'ubugingo akarya, akazokwamaho ibihe bingana gute bidashira. Imana rero ngo icishiraho umumarayika wo kurinda iryo tongo, ngo nico catumye Uhoraho Imana mukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemo, nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande ruhera iburasirazuba bw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira abakerubi bo n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ijya kuri ca giti c'ubugingo. Amen. Kubanesheje rero bogejwe n'amaraso ya Yesu bazosanga abo bakerubi bakuwe mu nzira. Amen. Bakuwe muri iyo nzira, niyo nkota yaka umuriro izoba yahakuwe, kubera yuko iyo nkota yashizweho n'abo bakerubi bashizweho ngo batangire umuntu yaneshejwe ntakivyeko. Ubu rero abanesheje bazogenda aratete hote. Amen. Amen. Bagenda aratete hote kuri ca giti batangure bacamure. Batangure bacamure amatunda y'ico giti bayaryeko. Kandi mubize ngo ni giti ciki c'ubugingo, itunda rimwe sinda amatunda umuntu azorya ngena ngana, naho ryoba rimwe riramaze wamuye ukarya. Amen. Uzoba uriye ubugingo budashira, uzobaho ibihe bitazoshira. Niyo mpamvu rero iminsi wahora wicijanye imitima y'ikintu ndagihebe canke ndagikore, kirya cari carakunaniye guheba kandi uzi ko cankana n'ubugingo budashira. Bidatevye ugihebe
kugira ngo uzobone gushikira kurya kuri ico giti c'ubugingo. Ico giti c'ubugingo rero gihejeje kuribwa, igica gikirikira muca mwumva ico arico. Nakibonye nurya murongo ukwirikira uvuga gutya. Uriya murongo w'Ivyahishuriwe Yohana 2:11 havuga ngo nguri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero, unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Birumvikana rero umuntu ariye kuri ca giti c'ubugingo aronse uburenganzira bwo kuzobaho ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo budashira azobamwo ari muri sekirite y'Imana. Yewe muntu wanka kunesha, uhitamwo kuneshwa aho guhitamwo kunesha, ngira ndakwereke urwo rupfu rwa kabiri umenye urwo arirwo, uneshwe ubizi urwo arirwo. Ivyahishuriwe Yohana 2:14 kuraba Ivyahishuriwe Yohana igice ca 20:14 havuga ngo rupfu na kuzimu batererwa muri ca kiyaga caka umuriro. Nimba mwahabonye ico kiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri. Iyi myaka tugezemo abantu b'Imana barabikunda, ari ikintu kibagora mu musaraba. Ivy'Imana barabikunda abantu, n'ubu ati ngomba gusenga abantu bose babishaka, abo kwerekana inyota yavyo ni benshi. Mugabo wahejeje kubasengera cyangwa utarabasengera uti mugabo hari ikindi gisigaye. Inzira nziza yo gutumbera kugira ngo uzushike mw'ijuru amahoro niyi, mugabo ica ku musaraba. Benshi baca bananirwa. Si byiza kunanirwa, n'ahari umusaraba nishika, iyo nayo itari umusaraba ugomba gucamo, iherezo ryayo ni ukwinjira muri iki kiyaga caka umuriro, arico rupfu rwa kabiri. Ari kunesha akabanza akarya kuri ico giti c'ubugingo, azoca ashika ku ntambuko ya kabiri, ngo aca ashika ahantu ahabwa uburenganzira yuko urupfu rwa kabiri ataco ruzomugira. Intambuko igira gatatu, uwo muntu ahawe kurengana kutazoterwa muri ico kiyaga, azoshishikara kugirirwa umunsi mukuru w'amazimano. Biboneka hajya 2:17 uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero, unesha nzomuha kuki kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ku izina ryiwe, izina risha ata muntu arizi atari uzorihabwa. Unesha intambuko ya mbere ariye kuri ca giti c'ubugingo, intambuko ya kabiri arenganijwe urupfu rwa kabiri ariyo gehenomu. Ubugira gatatu rero yinjijwe mu wundi munsi mukuru wo kurya kuri manu yanyegejwe. Iyo manu muribuka Imana ihaye Abisirayeli mu bugaragwa, barayirya, ariko kubera ko hari bitari bwagenda neza muri bo, barayiriye bagejeje hagati ngo irabaduhira. Ariko nagira ndabereka iyo manu yabaduhiye iyo ariyo. Bibiliya irayisobanura neza. Zaburi ya 78:2-4 havuga ngo ibarekurira manu yo kurya igwa nk'imvura,
ibaha ku bihure yo mw'ijuru. Amen. Iyo manu ngo yari imihure yo mw'ijuru. Iyo manu wari umutsima wo mw'ijuru. Imana irawuhonja ku bwoko bwayo bwa Isirayeli. Mugabishira mu kiti naho ndabahaye ntibaguye neza. Niyo mpamvu nagira ndababwire nta bintu na bimwe biryoshe umuntu atarashika muri Yesu, umuntu atarozwa n'aya maraso. Ibyo boguha byose nta buryohe bigira. Ibyo wokwita ngo biraryoshe bikuryohera akanya gato, mu kandi kanya muba byakuduhiye. Nabo byari bibabereye ko barindi ikibaryosha, bari barindiriye kuzocungurwa n'aya maraso. Iyo mpamvu rero yabahaye ko bakaduhirwa. Imana yarayitubikiye ngo izoyitugaburira, abanesheje izoyiduha tuyige, kandi kubera tuzoba tuyiriye turi imbere ya Yesu, nta kuduhirwa kuzoba kukiriho. Umuntu azoba aguwe neza. Ndakwifurije kuzoba muri uwo munsi mukuru wo kurya amanu yanyegejwe mu izina rya Yesu. Ikigira kane duhejeje kurya kuri iyo manu yanyegejwe. Ikigira kane kuri hariya 2:26 havuga ngo unesha akitondera ibikorwa byanje agashika kw'iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzavya zibumba, nk'uko nanjye nahawe na data. Murumva rero unesheje ico nico azohabwa, ngo amaze kurya kuri manu yanyegejwe azoca atwagwa rero aje guhabwa kuganza amahanga. Murabona uno munsi ibi bintu byo mw'isi birashobora gusuka umuntu bikamuhenda, akabihurumbira, agahusha umusaraba, ugasanga biramutwaye kandi umunezero wabyo ni uw'akanya gato. Mugabo mu biturindiriye hazobaho kuganza amahanga. Umwe asangwe ahawe ibisagara 10, unahabwe 20, unahabwe 30, bijanye n'ubuhizi n'ubukerebutsi umuntu yagaragaje akiri ngaha mw'isi. Ico gihe rero umuntu azoca ahabwa kuganza amahanga. Niyo mpamvu ukwiye kunesha, ntihagire ikigutera guhurumba ukabona ngaha mw'isi nturonse ubutware naho bwo nyumba 10. Ntihagire ico bikubwiye. Rondera ubutware. Sinakwifurije mu ngoma Yesu bere kuzoba nyumba 10. Eka wumva wifuza kuzoba nde? Chef de zone sa mustante wifuza kuzoba nde? Ndakwifurije kuzoba umuntu umutware wo mu bwoko bwo hejuru. Muri bukigihe kimwe Mukazebedayi yarifurije abana biwe kuzoja hejuru. Ati mwami Yesu, nagomba ndagusabe kandi ndazi icyo ndagusaba ni wakimpa ntikizohinduka. Ati wifuza higa muvyeyi, utwo duhugu twanje kamwe mu butware bwawe kazoca iburyo, akandi kaze kaca ibubamfu. Narabasaba ibintu vyiza. Yesu ati urakoze, urabasaba. Ati none igikombe kigira nkwereko bazokinywerako? Acavuga ati yego bashobora kukinywerako, atari ku butware bw'ivyicaro ngenda bizogenda. Ivyo si jewe, ninde? Data. Data arazokumbera ikibanza ciza. None kubisaba mu ntege nke arazokumbera ikibanza ciza. Komera muri iyi ngoma ya Yesu. Komera, hagarara neza, kwiragira amakartie, va mu nzu uja mu yindi, va mu gisagara uja mu kindi. Iyi ngoma ya Yesu yikomeze ukiri ino, yikomereze hajya mu bitaro, yikomereze mu mashuri,
yikomereze mu maprison, yikomereze mu bisagara bitoya na binini binini, uje gukomeza iyo ngoma. Enda hereka ijambo Yesu yabwiye abigishwa biwe 19, Matayo 19. Iyo ngoma kugira ngo umuntu aza igihagarara azogira ngo araha mw'isi, nico azogira ageze hari umuntu avyitwayemwo mu ntege n'ahariya bizoba biri mu ntege. Matayo 19:27 havuga ngo buno Petero aramubaza ati mbega twebwe ko twaretse vyose tukagukurikira none tuzohabwa iki? Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye aho umwana w'umuntu azovyagira ku ntebe y'ubwiza bwiwe, igihe cyo kuvyaga ukundi gusha namwe muzokwicara hehe ku ntebe zingahe? Mucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Akabirya ngako umuntu wese yasize urugo canke bene nyina canke bashikiwe canke se canke nyina canke abana canke itongo kubw'izina ryanje azobishumbushwa gute? Umurengera, kandi azoragwa iki? Ubugingo budashira. Harimo akantu kababaje munsi ngo ariko benshi b'imbere bazoba bahehe ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazoba bahehe ab'imbere. Niyo mpamvu ukwiye kwihangana ntugwe. Ukabona uguye uzoba uhovye, kuko iyi ntebe twumvise bazokwicarako uzoyicarako kuko wanesheje, kuko wanesheje ivyakurondeye hasi hejuru ukabinesha. Kandi ngira nababwire muri runo rugendo kurubamwo ataco uziga hirya yago kugwa n'akanya gato, atakintu wubatse mu bugingo ngo wubake muri wewe mwebwe. Uti none aha Petero ngo yaramubajije ati mbega twebwe ko twahevye vyose tukagukurikira none ga tuziga iki? Tuzohabwa iki? Kubaho ataco uziga kugwa biroroha. Petero rero ati reka ndondere ikintu coziga mu mutima, kandi gasinzi ko muvyibuka. Ega hajya Petero yaratswe kugwa. Hari ijoro Yesu amaze gupfa, hari umunsi yabwira atebaga murazi ko twarabarovyi ngo dusubire none ko databuja yapfuye ngo dusubire batonga tugiye. Mugabo Yesu acarabanguka abasanga mu kiyaga, ngo batagira bagende none. Ati none namahiga pe, ati sigaho twaraye turaroba nta n'ikintu twatoye namo. Tutera urusenga hariya bakabatere bararonka, hanyuma rero bamaze kuronka baca vyatugoye tugasubira naho nyene yabanye natwe, kandi kubwiwe twaronse amafi. Amen. Baca barashikama. Niho cyo gituma rero Yesu mu gihe gikwiye yabarungikiye mpwemu kugira ngo ntibaze basubire kuja mu by'intege. Petero ati none ga ko twahevye kuroba ingo tugaheba tukoma inyuma yawe tukagukurikira tuziga iki? Igihe rero muri ibi vy'Imana ubirimwe ataco uziga, gusubira inyuma biroroshe. Urarongora umugore akanga kuvyara, uti ko atacaziritse umutima wanjye ngira ndongora uwa kabiri, gacurongora uwa kabiri. Mugabo uziga ibiri hariya bimurindiriye arihangana akavuga ati mwami uyu musaraba wampaye ndawiremetse nzowutura shitsi wawe. Genda mubwire abasubiye inyuma mutigaruka, n'abasubijwe inyuma no kurongora abagore ba kabiri canke kurongorwa n'abagabo ba kabiri, muti hariho ibiruti vyo bibarindiriye ubugingo budashira.
niyo mpamvu ukiri muto ukiri umusore ukiri inkumi nawe injira neza muri mwemu ejo ntuzusanga utewe n'igeragezwa bijyanye no kubaka ngo rizabe rigusubize inyuma ubivemo. Uyu n'umuntu yahuye n'igeragezwa nk'iryo arongora umugore asanga yarongoye uwaciye atakivyara, hanyuma rero ngo akama yibaza ngene azofata vyaye kubera arongoye uwaciye. Ati mbere asha none vyogenda gute? Ati cyo muhe umugore wanje agapfa kugira ngo nzorongore uwundi. Urumva ngaho umusaraba aracawikore, mugabo wikoreye agomba no kuwutura. Honyene kwifuriza umuntu gupfa haba harimo ikosha rikomeye. Niyo mpamvu muri ubwo buto bwawe mwabasore mwabige ikorera umusaraba ugendane neza, reka kunyananyana mw'idini atamusaraba wikore. Amagaragazwa arakurindiriye azokugora, usanga n'umusaraba urawutaye kuko utari waramenye agaciro k'ibikurindiriye hari. Hanyuma murumvise igikwirikira kiri kuri gatatu, Vyahishuriwe Yohana gatatu ujya murongo wa 5 havuga ngo unesha azokwambika atyo impuzu zera, kandi zizozibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba, kandi nzomwakwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe. Birumvikana ngo abanesheje bazova mu bwiza bajya mu bundi. Ubu naho hageze mu gihe cyo kwambikwa. Hanyuma 6 naho havuga ngo unesha inshuro ya 6 hari ya 3:12 unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi hazosohoka ukundi nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje niwe Yerusalemu muburu kuvuye mu ijuru ni ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Birashishikaye. Urumva harageze ko abantu bahawe kunesha bashika ku rundi rugezo rwo kugirwa inkingi yo mu rusengero. Mu gikorwa cy'Imana hari abantu bagikora n'umutima ubikunze guhera batanguye agakiza kurinda bagasoze, akaguma mu ishengero agahagarara neza nk'inkingi, agahagarara neza nk'icitegererezo. Ivyo ntibizokwijana, ntibizoherana nino. Oya, hariya birakurindiriye, azokugira inkingi. Abantu bakubona aho uhagaze mu rusengero rw'ijuru baheze babazanye batujya muntu yatowe kuba inkingi yarameze gute, bice bivugwa impamvu wabaye inkingi mu ijuru, bimenyekane no ko mw'isi naho nyene wari inkingi. Ngo kandi azoca kwandikako amazina 3 akomeye: izina ry'Uhoraho, izina rya Yesu, n'izina ry'umugwa wera Yerusalemu. Ayo mazina ngo azoba kwanditseko agushushanijeko. Abari burasirazuba bagusome ku iryo zina, iburengerazuba uraruka ibumanuko bagusome ko amazina mashasha ijuru ryaguhaye kubera igihagararo wari uhagazemo ngaha mw'isi. Icanyuma ngunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nk'uko nanje nanesheje mwicarana na data ku ntebe yiwe. Niyo utaba muri aba bari imbere mu nyuma bakaba inyuma, niyo utaba muri aba batanguye neza mu nyuma bagasozera nawe, ngo nawe kubera kunesha ngo azoguha kwicarana na se, wicarane na Yesu nk'uko nawe yicaranye na se. Ivyo nivyo bintu birindiriye abagwana intambara banesha. Dusubira hariya mu Vyahishuriwe 12 hamwe twahera 12 ku murongo wa 11 niho tugomba turangiriza. Umviriza rero havuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo. Tugomba tugarukirizaho. Umaze kuneshwa kenshi waratevye nawewe
urimenya ko ukunda kunesha mugabo kubera aya maraso ari amaraso y'inkomezi uyahagararemo neza uno munsi usubire witaze ngo ku kidengeri c'Ibetesayida ngo hariho amazi ngo yariburuka rimwe na rimwe iyo yiburutse abantu baratanguranwa kwisuka muri ico kidengeri mu myaka yo mu nyuma Imana kirabona ikindi kidengeri kiruta ibidengeri ikitora iririba ry'iki kidengeri c'amaraso ahandi wo kwidunya ukisukamwo ugahabwa ukunesha kw'ibihe bidashira mugabo ukabanza ukiyambura ikoti hari ikoti yuzuye intege nke mugendanye imyaka myinshi womengo ni yindi Baritimayo yari yambaye Baritimayo yari impumyi ngo Yesu ariko ararengana aho hantu Baritimayo ati kuko kwabo n'ugwika ni Yesu umunyanazareti ariko arahiga ati kandi arahumura impumyi Baritimayo aho muhamagara yo gutabara ti mwana wa Dawidi ngirira ikigongwe jewe ndi impumyi yitwa Baritimayo arashimika murabona imyaka tugezemo nubabwiye ati Yesu ashimwe nta gushimika kuri mwe nubabwiye ati haleluya nta mina y'intege y'inkomezi irimo tango ni gihe c'ikiyengeri c'ikinyantegenke Baritimayo suko yabigize yarasembereye nguwo bariko araca hariya kwibaraba ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira ikigongo umpumure Yesu iryo jwi rica riramuhagarika ati uwo ninde ni Baritimayo impumyi muhamagare bacaramubwira ati Baritimayo umwami araguhamagaye ntiyabona ariko araciye akora acafata urukoti yari yambaye rwari rwaracafuye rwari rwagwiye ko itakanyari ryinshi ivyo bamuha kubera ari impumyi yacokezayo ariko ararya ivyakorokera ko kubera ari impumyi ntiyabona aho ingonda zakorokeye canke ivyo kurya vyamusesezeko ruramunukirako mugabo acaravuga ati uyu munsi ngomba nanje negera umwana w'Imana naho ndi impumyi sinzokwama ndi impumyi akizwa n'ijwi ryo gusemerera none wewe fata ingingo ibiturindiriye abanesheje wavyumvise none uyu munsi imbere y'ijuru imbere y'abamarayika bazungurutse aha hantu imbere y'ivyabona vy'Imana abakozi b'Imana bari hano ninde yohitamwo uguhitamwo kuzima kwa deklarasiyo ikomeye ngo iminsi yo kuneshwa igarukiye ngaha ndahisemwo kunesha kandi ndabihisemwo bivuye mu mutima sindababwira ngo unama na Baritimayo ntiyabanje kunama ahubwo nabwiye ngo umwami araguhamagaye haguruka abavyumvise bamaze kuhaguruka ega hani ibinye nta bindi hanahejeje waneshejwe kenshi mugabo no munsi idunye wisuke muri ayo maraso idunye wisuke muri ayo maraso kugira ngo hari abari kure tutabona bega twobabona gute hagarara mwegere muhagarare ngaho egera nimuze muraho umusaraba mushika muhagarara aha nta ufukama muhagarara kugira ngo nawe inyuma begere hagarara murabino tubasenge iminsi yo kuneshwa kandi ni intambuko ukwiye gukora iminsi yo kuneshwa yaraye myinshi
ngwino shika hanyene uhagarara hanyene hagarara uzuri yambura kumwe kwa Bartimayo bati Bartimayo nyaruka umwami araguhamagaye cara simbira ngaha ku musara uhagarara hanyene ahanyene hamwe abarivye bamye bahagaze nawe abari uhagarara hanyuma aho bihaho aho haza kwagira hageze naco mugabo hageze intambuko wavuye aho wari uhagaze uti mwami n'Abartimayo yaratambutse naje natambutse muce muza muhagarare neza kandi uzuraririmba yandirimba ivuga ngomba kunesha uko biri kose mwami ngomba kunesha mu mutima wawe nibeyo ugombe kunesha ihagararira aho nyene mugeze ico mwamweretse kizimu wagize intambuko nk'iyo Bartimayo yagize ti mwami wanje nanje ndagomba guhumuka ahanyene uhahagarare iminsi waneshejwe irakwiye none kugira ngo ntuzusubire kuneshwa bo bigeza gute murazorondera mwanya wo kubona n'abakozi b'Imana murabona murazi ibikorwa bica binakurikira nta muntu yoronka ingene abafasha mugabo ikintu ukoze kirakomeye intambuko ukoze irakomeye uhisemwo kunesha udekate iminsi naneshejwe igarukiya kandi cya kindi cyari cyarakunesheje hamwe nuko uzobana n'abakozi b'Imana ufata ingingo yo kutazogisubira ufata ingingo yo gushingira intahe babandi bakuzi muri vya bintu ejo umukozi w'Imana yaratanze impanuro n'izijya nyene urondera umuntu muri nico mwapfuye mbabarira waragambarariye abavyeyi uti mbabarira muvyeyi wanje waragambarariye umugabo wawe uti mbabarira umugabo wanje waragiriye nawe umugore wanje uti mbabarira madamu wanje waragiriye nabo uwo mukorana uti mbabarira korege naneshejwe kenshi iganiro mizero please ivyo maze kubikora genda haryi wawe urondere kakavu ka Namani hamwe Namani yahora abonanira n'Imana nawe genda urondera aho muzobonanira n'Imana mu gusenga ufata umwanya ukwiye ugusenga Yesu yabwiye Petero na Yohana ko ati ntimurushe mubana amaso nanjye n'isaha nimwe utebera imbere ya Yesu n'isaha ibe yohera kugira ngo aguhe kunesha kugira ngo nawe umwereka akababaro ubabajwe n'ubuzima kuneshwa bwakubayeko cya kabiri genda uronke umwanya wo gusoma cya cete yakwandikira cyitwa ijambo ry'Imana woye kwamuneshwa mugabo guhera uhabwe kunesha ubu rero twamaze kubona abagombye kunesha manika amaboko uti mwami iminsi naneshejwe igarukiye aha ndadekaraye ko nfashe intango shasha yo kunesha tuce tuhakaze pasiteri hano arongoye ububwiriza ngahasenga Imana Mwami Imana yacu Imana nyene kunesha turagushima mwami ku rukundo rwawe mwami rw'igitangaza watanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo mwama babazwe aracumitwa ava mu rubavu amaraso n'amazi kandi ayo maraso mwami niyo yoza ibyaha byose kandi aboze muri ayo maraso nibo bama banesha wa mugwandizi nibo bama banesha ya muri ya mageragezwa nibo bama banesha mu bya bitero bya Satani none rero mwama abana bawe barashinze indahe barafashe ingingo baragomba kwama banesha mu izina rya Yesu bame banesha ku munsi banesha mu izina rya Yesu none ko baje imbere yawe Mana turabasabiye kugira ngo bahe kunesha kandi twaje gusara babe baneshwa hariho abaneshejwe hariho abavuye mu gakiza hariho abiyambuye ya mpuzu y'agakiza kuko baraneshejwe none rero baragarutse mu maraso yawe wongera ubeze wongera ubaharire turabasabiye imbabazi mwami imbabazi zawe zongerezwe kuri umwe wese amaraso ya Yesu yongera bose niho bazoshobora kwamba banesha mu izina rya Yesu turabasabiye Mana
hari abandi bahagaritse batagushingira intahe. Yes. Turabasabiye inkomezi. Yes. Inkomezi za mpwemu yera. Yes. Kugira ngo bashire kwa mashinga intahe. Kuko bazonesha. Niyo bagushingira intahe. Niyo bashingira intahe ijambo ryawe. Rya jambo ry'ukuri. Rya jambo ry'ubushobozi. Rya jambo wabaha. Urakoze mwami. Kushishe kubagirira neza. Kandi bakwiye kwambara banesha. Bazosure kunesha ukundi. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Amen. Umve ndabwire amajambo y'intsinzi. Mwakire kunesha mu izina rya Yesu. Amen. Aha ndiko ndakuvura nuvyemere. Akira kunesha mu izina rya Yesu. Amen. Nesha ivyari byarakunesheje mu izina rya Yesu. Amen. Vuga cyane amen. Harimwo n'umubabaro ko vyakunesheje. Amen. Akira kunesha mu izina rya Yesu. Hagarara neza mu izina rya Yesu. Amen. Gira intambuko yo kuja imbere nziza mu izina rya Yesu. Amen. Agakengerwe kari kakuriko nikakuva mu izina rya Yesu. Amen. Izina ryawe niryandikwe mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Akira gushinga intahe nk'uko umukozi w'Imana bigusabiye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ubu naho tugira dusenga. Hariho kubera kuneshwa shetani yakuronsa kabero. Yarakuronsa kabero kubera kuneshwa no kugororoka aguteza ivyago byinshi. Ivyago biva hirya no hino. Ibimeze nk'umukoshi biva hirya no hino bikwisukako ntibishoka ivyo. Tugira tubigwanye mu izina rya Yesu. Kubera iki turabanyagiciro. Yarababajwe bikwiye kugira ngo tunezerwe. Bibiri ivuga ngo igihano kituronkesha iki cyane iki cyabaye hehe kuri we. Ejo abo twari kumwe itangazo yatangarije abigishwa maze kuzuka yavuze ngo amahoro abe muri mwebwe. Umuntu wese azi ko afite icyamubujije amahoro tugomba tugikubita umusaraba. Haguruka huri tugomba tugikubita umusaraba. Turi bihangange bidasanzwe ku bwa Yesu. Dufise amasezerano yo mu kuryo no mu kubaho. Ikintu cyakuragishinga, ikintu cyakururukije, ikintu cyagukuye mu gaciro kawe tugomba tukiryamire. Turafise amasezerano. Nazindutse nasomaho yavuze ngo ndabahaye ububasha ku nzoka kuri sikorupiyo. Tugomba dukubite. Turafise ubuhiri ngo ubuhiri bw'Imana ngo nibwo bundemesha n'inyobozo y'Imana. Tugomba dukubite. Wewe nawe manika ukuboko. Mwami ndamanitse ukuboko mwari mwitiye. Tugira dukubite atiye. Ngwino dukubite ibintu byose byabujije amahoro runo ruvyaro rwa Abraham. Determination. Nawe nuhagare wizeye. Nturabe hirya no hino. Raba ico kintu ukibwira uti wakintu. Iminsi warunteteje irahagije. Iminsi najonjogoye igarukiye ngaha. Ngoma mpagarare nemye neza nguhagaranye amasezerano. Mana yera yo mwijuru, nyene ubushobozi bukomeye, nyene ibanga data wa twese, turanezerewe Mana ku imbere y'Imana ko twaje mu nzu yawe, twashengereye umwami akomeye, twashengereye Imana ikomeye, twatabayewe anyo mu nzu yawe ni abantu baje kwambarira, ni abantu baje gutabarirwa, ni abantu baje kugirirwa neza. Abantu rero barahagaze imbere y'Imana, imbere y'umwami, imbere ya nyenijuru, imbere ya data wa twese. Aba niho bahagaze, aba niho bari, abahungu n'abakobwa niho bari. Niho bari. Amen. Niho bari. Nihuri. Niho bari. Nawe nihuri. Barafukamye. Nihuri. Bavuga
wuje amavi y'imitima mw'izina rya Yesu 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 mwami wino ahandi huri ugirira neza umwigeme ari hano ugirira neza umugabo ari hano ugirira neza umukenyezi ari hano ugirire neza umuntu wese aha abamaze iminsi hanze bamburwa aha niho baje kwambarira aha niho baje kwambarira turatembagaje agakengegwe turatembagaje agasuzuguro turatembagaje mw'izina rya Yesu 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 turatembagaje umusaraba umusaraba wa Yesu Rotete turashimuje ibendera y'abadayimoni turashinze ibendera y'Imana ibendera y'intsinzi ibendera y'intsinzi yongera guhungabana mu bigeme ihungabane mu bakenyezi ihungabane mu bagabo ihungabane mu bagore ihungabane mw'izina rya Yesu 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 ibisigo abadayimoni ibisigo ibifatwamo umuriro n'ubifate umuriro yigitse umuriro turire ibizimu abadayimoni mw'izina rya Yesu 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 umuriro w'Imana izina rya Yesu turashinze ibendera y'intsinzi 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 dushinguje abadayimoni hariya hanze urakoze mana urakoze kuri hano urakoze ko witeze kugirira neza umuntu wese akambara agasubira akambara wambuwe n'umwasi akambara aha niho baje kwambarira aha niho mu rwambariro aha niho abantu bambarira 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 urakoze kugiriye neza umuntu wese turakwizeye kandi turakwizigiye dusenze mu izina rya Yesu Kristo amen tugira tutera akarimbo muhagarare guma muhagaze tugira dutera akaririmbo ko kuvavanura n'ivyo kwa shetani subiza satani ibintu byiwe umubwire kuri kuja mw'ijuru cyane tuyiririmbe ni wimbo ya ushindi subiza satani ibintu byiwe umubwire kuri kuja mw'ijuru ha romizero please ubusambanyi bwiwe ubumusubiza akaborege kiwe ukamusubiza umubwire kuri kuja mw'ijuru ro manyama yaguteye uyamusubiza intege nke ziwiwe uzimusubiza umubwire kuri kuja mw'ijuru ro ibikorwa by'idini yaguteye ivyo vyose uyu mwanya ubimusubiza umubwire kugomba kuja mw'ijuru ubunyene umusubize ubusore bw'iwawe bwa Yesu
ubukumi bw'iwawe ubuhe Yesu umubwire kuri kuja mw'ijuru. Haleluya. Amen. Amen. Tugomba twese twerezwe uhoraho. Hariho ijambo rivuga ngo yerejwe uhoraho. Amen. Tugomba twandikwe ko urwandiko ruvuga ngo yerejwe uhoraho. Ababishaka muvuga muti amen. Tuvyature ngo nerejwe uhoraho. Rimwe kabiri gatatu. One more time. Rimwe kabiri gatatu. Nerejwe uhoraho. Ijya nyuma nerejwe rimwe kabiri gatatu. Nerejwe uhoraho. Amen. Nindabishaka. Ha! Nindabishaka. Gororo. Ngomba ndakubwire rero. Uyu munsi n'umunsi wa kavavanuro. N'umunsi wa kavavanuro. Ngomba ko twese twandikwa ko ngo yanesheje. 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 Inzira wahora ucamwo ugiye mu busambanyi irabomotse mu izina rya Yesu uvuga uti amen. Inzira abantu bahora bacako bagiye kunywa inzoga irabomotse mu izina rya Yesu uvuga uti amen. Inzira umuntu yahora acamwo agiye mu vyaha yose tuyibomoreye ku musaraba mu izina rya Yesu uvuga uti amen. Abashigikira icyo cyifuzo twese ko twiyerejwe uhoraho guhera isaha tukaba tuvavanuye na byose kugira ngo ibi bintu birindire abaneshejwe ntagire n'umwe azobihusha. Manika amaboko abiri dusenga Imana. Mana 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 mana. Iyi foto ndayiguhaye ndayigusavye nifatwa n'abamarayika bazi kamera neza bazi fotografi neza. Fotora turahagaze neza. Abashaka kunesha abahisemwe imigabo yo kunesha naje mpagazemwo. Abakozi b'Imana duhagazemwo. Abaririmbyi bahagazemwo. Abasenzi bahagazemwo. Abaprotokole bahagazemwo. Abashitsi bahagazemwo. N'abari baraguye bahagazemo. N'abari barasuye inyuma bahagazemo. Birahindutse. Hari birahindutse. Amateka arahindutse. Guhera isaha twese dufashe ingingo yo kwerezwa uhoraho kugira ngo tuze turye kuri cya giti cy'ubugingo, kugira ngo tuze tuneshe urupfu rwa kabiri, kugira ngo tuze turye kuri manu yanyegejwe, kugira ngo tuze twambikwe imvune zera, kugira ngo tuze duhabwe izina rishasha, kugira ngo tuze tube inkingi mu ngoro y'Imana mu rusengero, kugira ngo tuze dufatanye na Yesu kuganza amahanga. Mana, aba bantu bose ndabaguhaye. Atanumwe avuyemo, atamugabo avuyemo, atamugore avuyemo, atamusore avuyemo, atamukenyezi avuyemo, atamushitsi avuyemo, atamusangwa avuyemo. Twese udushire ku ikimenyetso, wandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo, uzoduhe kurangiza no rugenda amahoro, tuze tubone ibi byasezeranywe byose. Ibi ni byose abiye rino shengero n'umuntu wese yahawe ibakwe ryo kuba hano. Nkaba ndabisavye ijuru, nkaba ndavyisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, natwe tuvyakire tuvuge ngo amen. 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 Mwese twese ingenzi zijya mu ijuru dusanga iyo iri sezerano n'uyu muhezagiro. Imana nkuru yo mu ijuru iduhezagira umuhezagiro w'ibihe bidashira. Amen.